Yesu Kristo nahabwe icubahiro cane. Ndashima Imana ko ngiriye ubuntu gutangaza ukugira neza kw'Imana kuri iyi sheni Habonayo. Nk'uko nabivuze, ndi umupasiteri mw'ishengero rya Pantekote rya Rusagara. Amazina yanje nitwa Uwizeyimana Yeremiya. Nagomba mvuge ingene Imana ikora ibitangaza. Muko mvuga ibitangaza Imana yankoreye, nagomba ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana mu cete candikiwe Abaheburayo igice ca 11. Haravuga ngo ukwizera ni ukumenya rwose ivyizigirwa, udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Icatumye abakera bashingirwa intahe ni uko bari bagufise Yesu Kristo nahabwe icubahiro cane. Yesu yangiriye neza cane nkiri umusore, maze gukizwa nagize icifuzo co gusenga Imana ngo izompe umufasha twubakana dukwiranye. Hama ikindi gihe ndota inzozi, mbona ndiko ndaresha, mbona hari abigeme babiri turi kumwe, mbona ndiko ndaresha umwe muri abo. Hanyuma nca numva nk'umuntu ambwira ngo ubu si we rwawe, ngo rwawe ni urya. Aca anyereka uwari kumwe n'uwo nabona ndiko ndaresha, hanyuma ncava muri izo nzozi ndaziyumvira, none izi nzozi ni biki? Mugabo nca ndibuka ko nsenga Imana, saba ngo Imana izompe umufasha dukwiranye. Yesu yarangiriye neza, mba mu bihe vyo gusenga Imana ndindiriye igihe ko kigera. Burya igihe carageze ko ndondera uwo twubakana. Hanyuma rero ntembereye ku rusengero rumwe, nca mbona ishusho y'umwigeme nk'umwe nabona mu nzozi. Nca nibuka za nzozi, nca ndibuka ko nabwiwe ngo urya niwe uzotwara. Hanyuma rero nca ndabaza umukozi w'Imana nti urya mwigeme niwo kwande? Aca aranganirira arambwira ati kandi urya mwigeme arakijijwe, arasenga. Hanyuma rero nca ndondera ingene twobonana, duca turaganira. Aca arambwira ko nawe nyene yabisengeye. Yesu aca adutera iteka, turagira ubukwe. Tumaze kugira ubukwe, Yesu yabanye natwe kabisa. Twamaze imyaka 3 tutararonka akana. Murazi abakiri bato bubatse baca bifuza yuko bose baronka umwana. Iyo myaka 3 rero haravuzwe amajambo y'abantu batubwira vyinshi ngo ntituzovyara, ariko twari dufise kwizera. Twe twarasomye iri jambo ry'Imana namaze gusoma, tubona ngaha mu Baheburayo muri iki gice ca 11 rivuga ngo ukwizera ni ukumenya rwose ivyizigirwa, udakekeranya ngo ntibizoba. Twebwe natwe twarafashe akanya ko gusenga Imana. Imana iratubwira, twumva umwijwi turiko turasenga ngo nimuhumure ndabahaye umwana. Mbere Imana iravuga ngo nzobashumbusha. Dusa turavugana na madamu ati none iri jwi ko umuntu ashumbushwa ikintu yari yararonse hama akakibura, none tweko tutararonka akana. Dusa turavugana ati kumbe Imana yavuze yuko iyi misi tumaze tutararonka akana izoduha abana, ntizoduha umwe gusa. Dusa tugumana ukwizera kabisa, burya Yesu agira neza. Yesu yarabikoze rero, madame asama inda. Murabizi namwe ko umumama asama inda itera ikura ku mezi 9 ikavuka. Twebwe twabonye ibintu bidasanzwe. Burya Yesu agira neza. Nagomba mvuga kugira neza kw'Imana. Yesu aratabara abagenzi. Kandi iyo umuntu yizeye Imana, nta kintu na kimwe Imana itamukorera. Yesu yatugiriye neza. Madame aribungenga, amezi 5 arahera bimeze neza. Amezi 6 aheze asatangura kugwara. Ku kwezi kugira 7 yumva ntibimeze neza.
aragenda kwa muganga kwisuzumisha, bamubwira ati nta kibazo, umwana mu nda arakomeye. Mugabo akumva inda ntikoma neza nk'uko vyahora. Ku kwezi kugira 8 murumva ko yarasigaye ukwezi kumwe ngo yibaruke, yumva inda ntitera ija imbere. Ukwezi kugira 9 naho yokwibarutse, yumva umenga ahubwo nta n'inda afise. Duca dufata amasengesho, turiko turasenga, Imana itubwira ngo fata amasengesho kugira ngo bakorere ibitangaza. Imana yanyigishije ku masengesho y'ibitangaza ko ari amasengesho yo kwisonzesha iminsi 3. Inyigisha ku masengesho yo gusengera ibisika. Umuntu afise ibisika bimeze nk'imisozi vyamubujije amahoro kenshi, akabona umenga ntibikurwaho, kwake gufata amasengesho y'iminsi 7. Yesu ni mwiza, ndamukunda. Muri uko kwezi kw'icenda twashishikaye gusenga, ariko madame ntiyibaruka. Ukwezi kugira 10 kuragera, nako nyene kwagomba guhera ngo hatangure ukwezi kwa 11, ariko turi mu masengesho twisonzesheje na madame, twayarayemwo tuyararamwo. Bukeye niho yumva ibintu bihindutse, duca tuja kwa muganga, baca bamubwira ngo rindira urahava wibaruka. Mugaza w'ijwi rimbwira ngo ushishikare gusenga kugeza madame wawe yibarutse. Ca ndamubwira ati madame, jewe nsubira inyuma gusenga, ugume ngaho urindire ico Yesu akora. Ndashishikara ndasenga. Hageze ku mugoroba numva ijwi rivuga ngo senga cane, hariho abadayimoni bagomba kuniga urya mwana. Ndinginga Imana nti Mana nyen'ijuru, ni wewe twizeye, kandi bavuze ngo ibitabonwa nivyo bitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Ati ndagomba kukubona umufasha wanje yibaruke, umwana akomeye. Yesu agira neza. Hageze mu masaha yo ku mugoroba wije uriko burira cane, nko mu masizeri na nusu gushira saa moya, nza numva ijwi rivugira muri jewe ngo madame wawe aribarutse. Kubera ko madame yarazi ibanga ndimwo, aca aratuma ati nimubwire umuntu aje muhira abwire umugenzi ko nibarutse. Hageze nko mu masaha moya na nusu, niho naza mbona umuntu aje kumbwira ngo umufasha wawe yibarutse. Ngo ariko yibarutse akana gatoya, ngo kasaziye mu nda. Urumva ko ntari bwakabone. Vyabaye ibintu vy'ibitangaza bitangaza n'abaganga, kuko umwana yavutse umenga yaragwariye mu nda, umubiri ugira iminkanyari nka kurya k'umuntu w'umusaza yabuze n'ikimufasha ngo umubiri umererwe neza. Kumbe hariho impemu mbi zari zaje zifatira umwana mu nda ngo zimwice, ariko kubwo gusenga twizeye ko Imana igira neza, Imana idukorera ibitangaza, aravuka. Hanyuma rero barava kw'ivuriro baraza. Ndamubonye mu vy'ukuri nanje naratangaye. Ako kana bagafukiye mu kigoma, wararaba mu maso utwiso ntutubone, ukabona umenga nagasa nabu gusa. Ariko ndavuga ati Mana, hari icyo wavuze, turakwizeye, ndagusavye umwana aza kure.